bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro kudo Ange Minouche ngo bibona hama ndameze neza kandi nizeye ko nawe umeze neza. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro aba abone ba mbere ngira 10 ba mbere wa Magic TV. Ni ikiganiro muzi ko nigeze gukora nagikoze rimwe canke nka kabiri. Ni ikiganiro nikorana nije nyene bien sûr. Ni ikiganiro nkora kuvyerekeye umuziki wacu w'u Burundi. Donc kuvuga ikiganiro mvuga ndabereka ivyiza canke imiziki myiza biri mu mavideo baba bakoze canke indirimbo zishasha zabaye nziza mutigeze muraba mutigeze mubona ngo muziha agaciro canke mwahaye agaciro ariko hari utundi tuntu tundi mutigeze mubona. So ni nk'ugusesangura muri make imiziki yacu ama video yacu dikundi mumve yuko ari ngo ama top 5 canke ngo ama top 10 nabwo ari ivyo nabwo ari ibintu donc niza ndirimbo ubona ati indirimbo yari ya bien why bataya ama views indirimbo yari ya bien sana kubera iki kintu tutakibonye canke tukivuge iki kintu kuri naho basarishije tutababwiye ko basarishije. Donc rero ndaza kugira nage namwe afite abari je namwe tuyage ku muziki wacu dufata umwanya tuyage cyane ko tubizi ko abangu bacu bakora n'abakobwa bacu kandi bakora cyane hama ndabemera kandi namwe ndazi ko mubemera ariko rero tubahaye ma chance kubadugiriza ama views yuko basupportinga hama ikiganiro mumenye yuko nababwiye ko ari kuyaga jewe nawe wewe nyene kuraraba iki kiganiro ni kuvuga ko tuyaga sekundi je ndavuga nkakwereka hamukanyishura muri commentaire ndababwira ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha kandi ndabemera kandi ndabizi yuko ibi ndabasavye muza kubikora uyirabe upartage kandi simetse kwasaba mu partage ibiganiro byanje muri siko mubikora shira kuri stati rimwe basi mu buzima ushire kuri stati ikiganiro canje kugira umuziki uduge wacu na Magic TV duge none sivyo ndakunda cyane sana manda yo musupportinga Magic TV manda yo musupportinga umuziki wacu. Merci beaucoup mwubahwe tugumane rero dutangure ikiganiro dutangure show na show twagiye. Ayo we go indirimbo rero ya mbere twifuza yuko muja gukurikirana indirimbo ya mbere twifuza yuko muja kuraba itariki iraduza ama views akari indirimbo iryoshe irimwo ndumvuga gute umuziki uraryushi harimo effort yo gukora video bakoze harimo amafaranga cyane kuko iyo video urayibona kuri mwe amafaranga harimo umukobwa baragize effort usanga bamwambika ibintu tutabenyereye cyane ngaha harimo ibintu vyiza kandi wumvirije nakarimbo gatambika ariko ikibazo kiba gihari ni umuririmbyi kandi musanzwe muzi ni umuririmbyi mukunda nawe sundi ni Wiz Design yagize effort arasora indirimbo iryoshi clip bizira rimwe tubizi yuko avant yara ma audio akaza hanyuma mu nyuma video me ubu yasoreye rimwe igikorwa gikwiye me ikibazo namwe ntimuraba indirimbo zacu ama views ntaduga hama munyuma ngo abarundi ntibakora umuziki mwebwe barawukora ntimuwumviriza ntimuhumwanya. So reka rero ndabatumiriye kuraba akaririmbo nako bakise gute akabandi. So ni Wiz Design indirimbo yiwe imaze imisi mikeya yise akabandi s'il te plaît mucishe ko gato ya murabe iyi ndirimbo hama murambwira mu commentaire. Entre temps sindi ko ndazipanga gutya tiko ndavuga indirimbo zasohotse ariko zabuza ama views zikwiye ya nizo ndiko ndavuga ariko wewe ndifuza iyo ariyo yose uyigire ko commentaire nyimburi muririmbyi yayiririmbye akaza kuraba iki kiganiro azi kubona ico wamubwiye ari catashizemwo ariko muga felicitation abandanye ndakwizeye kugira uyigire muri commentaire d'avant banzu irabe hama cyo dusubira kandi ndakubwira igira kabiri. Yes. Oh yeah. Erega wa mukongura kabandi Mundo kunu nchokoza Erega pangalura kabandi Oh yeah. Erega pangalura ya mbere ndibaza ko mwayibona bonse nguma ndabisubiramo ntabwo ari ya mbere ngo ndiko ndatondeka oya ni indirimbo nabonye ziteko ziragira ama views kandi ari indirimbo zabayemwe ifuru namwe murabibona namwe. Donc murazi muziki wacu murazi amafaranga abatwara murazi ko bataronka ibiteramo vyinshi. So je rero ndumva ikigongwe nanje ko kimutabaho ama views kandi mubona ibikorwa babashize amafaranga menshi. So indirimbo ikurikirana indirimbo bise lewa ni indirimbo irimwo umuntu tutatumenyera aririmba
twari tumuzi ku kandi kazi egari muri entertainment ubwo twari tumuzi mu kandi kazi hama yarashoboye kuririmba akantu ka bien karyoshe sana ni indirimbo bise Lewa irimwo DJ Philbite irimwo X Factor irimwo n'umwigeme mushasha muri Bantu Boy bita Rocky Sherine so indirimbo iraryoshe guys indirimbo iraryoshe indirimbo ya vibe indirimbo nyene mufite ibintu byo kulewa nyene wabibona nawe nyene vya sama ariko indirimbo hari kuntu umengo nimiko murayakira umengo nimiko mura vibinga nyene nko bikwiye siko ndayumva siko ndabona views indirimbo novuga goti ni indirimbo ya sama so iyi indirimbo rero ikintu gitangaje muri yo bon ikintu cyambere nabantu bayiririmbanye abantu batatu X Factor ntabwo twari tuzi ko aririmba twatumenyereye kumubona mu ma video ariko aririmba tuzi ko ari umu producteur kandi abikora neza agezweho ibujumbura presque indirimbo zishasha tuba twumva ko ariyo bazijanye canke afisemo akantu yakozemo gatoya ni mu producer mushasha atari mushasha ariko akunzwe muri iki gihe so twumvise yararirimbye kandi twumva arabishoboye ni ibintu vyiza sana ariko ikibazo cyuko kiraba ni views guys ko mutaduza ama views jenzo kwa mvuga misi yose umuziki myizira hari ariko muguma mumviriza yahandi ntimumviriza ukuntu abaririmbyi bacu barakora neza kandi bagira effort iyo bafatanyeho hari nka batatu abari ibintu vy'imicanwa gusa so mvira harimo mu producer harimo mu DJ akomeye sana Philbite muramuzi muri town bazi ko ari Kizigenza nawe nyene yita Kizigenza iyo mvira indirimbo irimo um producer akomeye cyane kandi nga mu gihugu akunzwe cyane nukuvuga agezweho harimo mu DJ agezweho umwigeme wijwi giza sana sasa indirimbo mu buriki kugira mu yiduze haburiki nigiki cyari kibuzemo amaze kuja mu DJ akajamo mugire iforo ndabasavye mugene muyirabe abadashobora kuba yarashikiriye ndabibasavye muje kuyiraba indirimbo yitwa Lewa na mushaka kwandika amazina nawo wandika izina rimwe muri ayo narimvuze nabantu mumenyereye DJ Philbite nawo wandika izina rimwe iyo ndirimbo iciza ndabibasavye vraiment mugire iforo indirimbo reka muyirabe irimwe abadanseur benshi sana ba Andi bande kandi abadanseur bacu vraiment big up sana ndanabatumira ahubwo gufollowinga dancer yitwa Double T 65 ni Double T bon ni kuri TikTok niko yitwa na Instagram ni Double T urumva ni double hamati hama 65 numwana ariko aratamba neza ariko yigisha gutamba abandi atamba indirimbo z'abarundi nukuvuga niyo ni effort kuko abadansa benshi barazinuba vraiment mumushigikire nko tubona ko murashigikira ba Andi mu following kuri Instagram na TikTok muzowa mukoze so laba rero iyi ndirimbo taravyibagira amashangaruka ndababwira ibindi n'inkuru zindi ndi ngaha turi kumwe ariko na commentaire ntibibagiye kuzigira ciao Leo nitalewa sina stress niko poa nitalewa Leo nitalewa utikuni ukunyene Leo nitalewa vitima kifubuke you already know me and bakunzi wa Magic TV turacari kumwe kandi indirimbo rero sasa ikurikira ni indirimbo ya Vanya Ice indirimbo yise Forever indirimbo nziza indirimbo iryoshe indirimbo iri y'urukundo nawe utabufise urukundo vraiment urumva ko ari amajambo ya bien urumva ko ari amajambo vraiment wumva yuko nawe udafise uwo mukundana vraiment urumva ko ari amajambo yo ku mutima so ni indirimbo rero abantu benshi bishizemo yuko yayandikiye bakundana kubera ko yayisohoye buca agira mariage ariko tubiravye niyo kwishira hajya kuri YouTube yari kuyiririmbira gusa hama canke ayimurunimbira muri chambre nta ubizi ngene vyakugenda ariko indirimbo ni nziza isama image s'il vous plaît mugende murabe indirimbo ziduge ni indirimbo iryoshe ni indirimbo mushobora gukoresha no ku mariage yanyu why not indirimbo mushobora gukoresha ku basheri banyu mushobora kubaririmbira nubwo atari mariage ni Vanya Ice kandi murabizi ko asanzwe aririmba neza ni Vanya Ice muzi ko ashiramwo effort dasanzwe cyane mwana bibonye abantu baje muri ibi bya tayaya bya festival byo muri Brarudi mwarabonye Vanya Ice effort yagize kuri scene atamba asi menga yene ni mushasha ibintu byinshi abantu batamuvuga ngo arevye muziki aragize mariage aragiziki ariko mwabonye ko yabatangaje so mwande mu supportinga from
gira effort mu supporting shira ko views nimugerageze mushira ama commentaire abandanya akora kuko nawe byanditse yuko ubu nagize mariage acaye mu muziki nawe byanditse so gira effort ndabasavye bibatwara iki mbwiye kwirambuka mu mwiraba nubwo wayiravye ugumu yiraba usubire uyirabe basi muri muhiramo ko murakora shira muri YouTube indirimbo z'abarundi shira muri izo ndirimbo amaviews agumagira cancana aba diaspora turabibasavye abantu mutari ngaha mumenye yuko ari mwebwe donc yo muziravye akanoti reka ndabibabwiza ukuri ntikaja ko nk'igihe mwa muziravye muri ngaha donc muze muragira effort baronke donc akanoti gakeya namwe murabibona kaje ko kwera ibikorwa baba bakoze ego bisamara menshi mugabo barabakeneye ntabicishije amajambo ndabindirimbo ya Vania Ice commentaire kwa kundi nyene iyo wewe wabonye yuko nabeshe yuko itari kuye kuja ko views uyihaye uze kumbwira s'il vous plaît nubwo Scott adashaka kuyimara ndashaka ustope cyo wandika Vania Ice ugende uyirabe vyose hamurabe commentaire views ucugaruka urandanye ikiganiro ndaba rero na Magic TV agaga parti gatoya hamucugaruka uco wandika commentaire ingende mbasanze merci turacyari kumwe kandi Okay, so yari Vania Ice nizere yuko commentaire atari mbi kuko mwabibonye ko ntababeshe uwabiravye bien sûr indirimbo sinabeshe so bariko barakora gusa sinzi ico mushaka kugira babemeze sinzi n'ikintu kibura kugira muze muraja kuraba so ndabasavye ubu naho indirimbo ngira mvuge ni indirimbo navuga ko ariyo ikirishasha mu ndirimbo zose navuze niyo sotse inyuma yazo ni indirimbo iryoshe ni indirimbo irimo baririmbye new generation babandi mwama mubona yuko bafise kazoza mu muziki w'u Burundi nabose abandi harimwo Rafi Boy Trezo arimo Berry Music ni indirimbo sinzi ningene nshaka kuyivuga so aba baririmbye kwanze kajere kuri Rafi Boy na Trezo kuri no gufata no kuyo iyi ndirimbo ya mbere igisohoka barabanje kwanza barabanegrija babona umenga et après bakora remix barabona ati indirimbo irasara kandi nababwira kwiruka gukwiza 1 million basha murabizi ko bigoye Brands ko bigoye gukwiza miliyoni mu muziki wacu ngahaye murabizi ko bisaba ibindi bintu byatari bya effort reko maze ndabashimire kujya mwahigize iyi no gufata no kuyo remix ndabibasavye niza bari ko muzigira byanyetse ko musefort ya hatari yo mu bishatsi indirimbo iraryoshe ni ya kabiri bayise big ndirimbo bari kumwe na Berry Music ndirimbo iryoshe sana abaravye ikiganiro nga kuri Magic TV narabatumiye mwarufite ngene byagenda ndirimbo bashizemwe n'umuzungukazi ariko bagize effort karondera umukwin video y'umuzungu ikindi mwamushaka nigiki gira video ise neza vraiment so ni indirimbo irimo effort nyinshi ubona ko harimo message no kitakwa ari nkaga filme bako arakina ukabona ko ari ibintu baticaye bagira uku n'impuzu zonyene uziravye bari bambaye ubona ko habayemo effort bararondeye hirya no hino simuzi dushaka kuyumvira uko nyene guce tuzironka s'il vous plaît ndabasavye mugira ikigongo basiciye effort basi bagize indirimbo iraryoshe ni indirimbo ushobora gushira mu modoka yawe indirimbo ushobora kumviriza uri kumwe n'abana why not indirimbo ushobora kumviriza muri salo indirimbo iryoshe indirimbo ya vibe indirimbo ya samba ndabibasavye vraiment muze muragira effort sinzi ikintu kibura kuko ntibashobora gukora cyane mutariko murabibafashamo ariko ndabashimire cyane kandi abama bizu mesh kuri miliyoni yakwije remix vraiment kwera mwebwe nimwe muri aba boss ni mwebwe ba mbere bo gushimira no avant yuko bashimira n'abandi bose ni mwebwe muziraba nivyo navyo vyanzanye ngaha vraiment nta bindi kubibasaba mubagire n'abandi nkuko mwabagize niyi basohoye mugira nkuko mwagize ya mbere cyane ndabakunda cyane ndabubaha cyane kandi kiganiro cyabandanye nidereza abanza muyirabe kwanzi gato unasema mimi muhuni au jiara masigirumbi mbekufata ngabandi kanishaka ko tuba bashumi bigata bigi nyash mukoga mwiza bimenye you body way you gigi yo nyash me one day for you bakunze Magic TV nguko nabibabwiye twacabandanya so indirimbo nizere yuko mwazibonye kandi nizere yuko muza kugira commentaire nziza
zibi zose turazikeneye kuko ikikenewe ni ikintu ko twikosora kubera mwebwe canke tugakora ibirenze kubera twabonye ko mwashimye n'ivya mbere duko ubu rero tuvugane kwanza ndabasaba murindirane igishika izingira ndabibabwire so tugende reka mbere hehe gabasha reka mbere kwa Bifesi on the floor tugende kwa Bifesi aheruka kuduha kwanza muribuka ko yasohoye stamina ni indirimbo kandi muteko muraraba cyane tubibasaba indirimbo iraryoshe barabemeje kandi twarabonye amakomanta menshi yuko mwayishimye ariko nabwo muko murayiraba cyane nanyo turakeneye 1 million why not turayakeneye ko kandi ndazi ko mubishoboye hama rero twiga kwa Bifesi ni Bifesi yavuze ati ubu je nta guhagarara ubu ni kuguma ngenda so ni coming soon twabonye azoja hehe gukorana n'umuraperi wo ngaha mu Rwanda nawe si wundi mu rapper bita Pifra ni indirimbo yamaze gusohoka audio twarayumvirije mwarayumvirije turindiriye video ariko audio mashaka kuja kuyumviriza ndabizi ko mubishoboye mwarabikoze rega jewe sindababwira ibintu bibananira nzi yuko mubikora nzi ko mubishoboye so mwarakoze ibitangaza turatangara cyane ukuntu audio mwayakiriye yakimwe ku kindi ya Bifesi na Mukombozi so niyi audio murashaka kuyumviriza cyane ikintu nshaka ndashaka bamwe bavuga ngo umuziki w'u Burundi n'u Rwanda ngo ni uri hasi ngo ni hejuru so dufatanyije rero abaraperi bacu babiri mugende hama mubaha amanota hama mumbwire ingene vyagenze mumbwire ati Bifesi baramuriye canke Bifesi kuko Bifesi muca mumva arumva n'u Burundi hama uriya nawe n'u Rwanda hama mumvirize indirimbo muca mugira commentaire iriko audio muyumvirize en attendant ko twumviriza turaba ama image ko bazoyakora bien sûr rero tukiri kwa Bifesi nyene ni Bifesi murabitswe Bifesi ntashobora aguma duha akazi ni Bifesi twabonye kandi ari kumwe n'abaririmbyi novuga ko ari new generation kuri we nabo sabandi ni hack ikiganiro mwana kibonye kwanza kuri Magic TV ni hack na Mona Warda na Berry Music mwarabonye ko ibintu bitazoba vyoroshe mwarabonye ko azoba ari show na show mwarabonye ko ari indirimbo izobiri ya sama so ikintu ciza kirimo nuko arabaririmbyi bagiye hamwe kandi arabaririmbyi tutari twiteze ko bogiye hamwe ni wewe wari wibaze ko Bifesi nande na Berry Music canke Bifesi na Hack reka dufate canke Berry na Hack canke Hack na Mona boja hamwe wari uvyibaza ariko mwaravyumvise aka video gato yamwumvise canke abantu baravye ikiganiro giheruka ko kuri Magic TV mwamvise ko bashoboye kandi bagiye hamwe ari equipe ikomeye cyane kandi yotsinda so indirimbo rero murumva twarabamenyesheje yuko izoba kwa Hack ndibaze mwaravyumvise ni Hack official so murindirire hajya umwe murakora ico bita sabone rero iyo ndirimbo yabo nibaza ko isigaje nka une semaine je crois kugira isohoke cyangwa isomeni idakwiye sinzi ariko mugume kwa Hack muyikurikirana kugira ishitse isange muyirindiriye namwe rero duca tugenda tukiri aho nyene inkuru ziguma zihanahana tugire aho nyene kwa ba Hack cyo tubabwire ko Hack na Berry Music bafise igiteramo itariki 16 z'ukwindwi iyi weekend washiye iyi samedi nyene so bazoba bari mu Bukeye ahantu bita ngo Foresta Hotel ni hotel iri mu Bukeye nziza cyane ndiba ziri muri nziza ziri Bukeye abanyabukeye mashaka guca mwandika muri commentaire so ni indirimbo sorry sana ni giteramo kizoba kirimo Berry Music na Hack ico bise tour new generation tour bisigura yuko murumva ko ari ibintu bizobandanya hama twibaza yuko bazonabandanya bashiramo nabandi twarabajije impamvu baravye ati mu Bukeye ni muhira n'abanyamuramvya du coup bashatse guhera muhira ivyo rero nkabandi ko ndabivuga kubera abanyabukeye bashobora kuba ariko turaba nawe wo buri Bujumbura karibi iyi weekend widugire kugira usupportinge abahungu banyu duce tugenda kuri Summer Vibe ni giteramo bise Summer Vibe nabo sabandi Birimani boy muravyumva yuko bajya murabizi aho bashitse baratwika mwarabibonye ingozi ivyo bakoze murabizi ko nta kintu bakorera genre ngo bagicire hagati murabizi ko aho bashitse baracutsa umucanwa so rero bazoba bari Gitega abanyagitega uko muraba Magic TV abanyagitega mukunda Birimani boy abanyagitega aho muri hose mumenye ko itariki 30 z'ukwindwi Birimani boy bazoba bari Ngozi ico nico
sorry bazaba bari Gitega. So icyo nicyo dushoboye kuronka tubabwira, hama byo kubabwira ikibanza n'amafaranga mugumane na Magic TV, vyose ndahari kugira ndabibabwire, cyane cyane abantu b'Igitega cyangwa abantu bakunda show bashobora kubaherekeza, kuko murabizi ko mudashobora kujana na Birman Boy hama ngo muze ngo mwidoga, ico ni kintu musanzwe muze. Hama rero nagira ndababwire ko ngenda ndabasezere ndababwira gote mumanda y'umukurikirana muziki wacu, kwera birababaje kubona bavuga ko twe tutarimba cyangwa dafite umuziki mwiza, kandi abahungu bacu bakora n'abakobwa bacu bakora matin midi soir bama muri studio. Ugiye kubaza aba producer bacu ba One Way ntibaronka n'umwanya wo kwicara baguma ariko arakora, ariko mukavuga ngo ntituririmba. So ndifuza yuko muzamurerekana yuko abarinivyi bacu bakora, abarinivyi bacu bafite impano, kuko ndabizi yuko mubizi kandi mubishobora dukunda ivyacu, ndabibasavye vraiment. Niyo mpamvu rero iyo umwanya wose narinda donc ndiko ndayaga namwe nenda bikoze kugira ndabumvishe yuko bishoboka, je nawe tubishizemo ingovu. So gumane natwe rero, gumane na Magic TV, ndabakunda cyane sana. Merci beaucoup abosi wanje, mugumane natwe hama turi kumwe, ndabafise ku mutima murabizi. Ciao.